mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kugenekerezo rya 10/0 umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu ntara zitari nke zigize igihugu cyacu kiretse mu Cibitoke Ibubanza n'Ibururi hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi hazoba hakanye gusumba handi azoba ari Ingozi mu Kayanza Igitega mu Ruyigi Imwaro hamwe no mu Rutana aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 14 ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu hongere hacemwe n'ibihe vy'izuba hazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizaba bigera kuri °C 28 ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku munota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 19 z'umugoroba ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 19 z'umugoroba nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.